ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo gukurikirana imbonesha kure y'igihugu kaze muri aya makuru tugira tubashikirize naye akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Inama nshingamateka irongowe n'umukuru wayo Daniel Gerard Ndabirabe yakoranye kuri uyu wa gatanu kugira ngo yige yongere yemeze ikirangamisi cy'ibikorwa izorangura kuva ku igenekerezo rya mbere gushika kujya 13 ndamukiza uno mwaka. Zimwe mu nteguro z'amategeko azokwigwa muri ico kiringo harimwo integuro y'itegeko rijanye n'ubutare bwa mercure mu Burundi, hamwe rero n'integuro y'itegeko rijanye no gusubiramwo neza intunganyo y'ibikorwa vya leta bijanye n'amazi meza hamwe n'isuku. Kuva ku igenekerezo rya 6 ntwarante hagiye gufatwa ibihano ku bazoba batarashira mu ngiro ingingo z'itegeko nshingiranganji rijanye n'isuku rivyo buramatari w'intara ya Bujumbura Alois Ndayikengurukiye yabishikirije kuri uyu wa gatanu igihe yariko aragendera abenegihugu bakorera kwibarabara riva ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye rigana hagati mu gisagara ca Bujumbura. Ndasiye kubaha ikaze mu idonido ryano makuru. Inama nshingamateka irongowe n'umukuru wayo Daniel Gerard Ndabirabe yakoranye kuri uyu wa gatanu kugira ngo yige yongere yemeze ikirangamisi cy'ibikorwa izorangura kuva ku igenekerezo rya mbere gushika kujya 13 ndamukiza uno mwaka. Zimwe mu nteguro z'amategeko azokwigwa muri ico kiringo harimo integuro y'itegeko rijanye n'ubutare bwa mercure hano mu gihugu c'u Burundi, hamwe rero n'integuro y'itegeko rijanye no gusubiramwo neza intunganyo y'ibikorwa vya leta bijanye n'amazi meza hamwe n'isuku. Ni inkuru ya mugenzi wacu Stani Nzigamwe nayo. Ico kirangamisi c'ibikorwa bizorangurwa cizwe congera kiremezwa n'inama nshingamateka. Mwisasa ry'abashinga amateka ryo kuva ku igenekerezo rya mbere ndamukiza gushika ku rya 13 ndamukiza umwaka wa 2026 abashinga amateka bazokwiga bongere bemeze integuro y'itegeko rijanye na mercure mu Burundi, integuro y'itegeko rijanye no gusubiramwo neza intunganyo y'ibikorwa vya leta bijanye n'amazi meza hamwe n'isuku. Bazokwiga kandi bongere bemeze iminyanyuro zarongiswe n'inama nkenguza amateka ku nteguro y'itegeko rihindura ingingo zimwe z'itegeko inomero 1/9 ryo kuwa 14 ntwarante umwaka wa 2022. Abashinga amateka bazotumira umushikiranganje ajejwe ibidukikije uburimi n'ubworozi kugira ngo yishure ku bibazo bijanye n'icegeranyo ca nyuma cakozwe na sentare ijejwe kugenzura amatungo ya leta ku migambi Patarebe, Padekaye, hatibagiwe n'ibikorwa vyo mu migwi bizorangurwa n'abashinga amateka. Inyuma yo kwemeza ico kirangamisi, umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabirabe akaba yaciye ahereza ijambo umushinga amateka Jean-Marie Nibirantije kugira ngo ashikirize icegeranyo kijanye n'igikorwa cyo gukurikirana amatora yaranguriye mu gihugu ca Congo Brazzaville, aho akaba yagiye arungiswe n'ubumwe bwa Afrika. Ubundi yashikirije icegeranyo ni umushinga amateka Redempteur Gahitira, uwo nawe akaba yitavye mu gihugu ca Guinea Conakry inyigisho mpuza karere kubijanye n'itegurwa ry'ingene amafaranga akoreshwa. Mu gisata ca politike abarongoye abandi mu mugambwe CNDD-FDD basabwa kugwanya akaboregwe no gukurikiranira hafi abo barongoye kugira ngo bagwize umwimbu nakamo katewe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo akaba hari muri komine ya Gisuru na Ruyigi ni mu ntara ya Buhumuza. Idonido na Anatole Niyongere.
amakomine ya Gisuru na Ruyigi niyo makomine ya nyuma yo mu ntara ya Buhumuza. Reverend Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yagendeye kuri uwa kane mu ntumbero yo kuganira n'abarongoye abandi umuntu hora no mu mugambwe ku bice n'imigambi y'imbona kazoza y'igihugu. Umukozi w'Imana Claver Ndayisenga yatanze inyigisho zishimikiye ku burongozi bwiza, yibukije izo ndongozi kuba karorero ukwihanga no kubimvuga kuri mu bikorwa vyabo vya misi yose. Abanyamabanga b'umugambwe CNDD-FDD muri Gisuru ndetse no muri Ruyigi bavuga ko bimwe mu vyaranguwe ngo harimo gushigikira abantu aho nikora, ugukingira ibidukikije mu gutera ibiti no mu guca imikobeko, gushariza no gusukura ku mabarabara n'ibindi. Mu gihe komine Gisuru ihanuwe n'igihugu ca Tanzania, Nyandwi Emery Landry umunyamabanga ntunganya bisata mu vyajejwe harimo kwigisha akarangamutima k'umugambwe yasavye abavuka komine kurwanya urudanazo rwa magendu maze bakorewe mu muco mu ntumbero yo guteza imbere komine yabo. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo akaba yasavye abagumyabanga kuja ku kivi birinda akaboregwe maze bijukira ibikorwa vy'iterambere mu miryango. Mpaka abantu tubonye bose bari ku kivi, mpaka tubonye ingo zose atakuje bajewe, uza kwiboreza gute ngo umugore waramukoye ngo nakore wenyene? Nitragitera umukoresha nk'intuze nk'imashini. Urwo ni babiri. Ubu twavuze abagabo biboreza, tubwira bakora imitumba n'imitumba yose. Umugabo borerwa ku mutumba bamufatira ibihano ko atanahamazwe no kwinzoga gura ku mutumba, n'ahazozana amahara mashasha y'ikawa bamwahire kugura inzoga. Ari mu bihano umutumbuyo imitumba yose yegeranye kugira ngo inzoga azogenda ibirometero nka 5 kugira ronke abatamuzi bashobora kumushorera inzoga bakumuguriye kugira ngo niyataha mu nzira agenda n'amaguru azoshike zaheze pano kuza gutera akajagari muhira yinywesheje inzoga. Bagumye banga tukaba tuje ku kivi gavana mutwemerere gusa mudufashe. Mumenya ko imivyaro y'amavoka miliyoni 2,699 n'amajana 346 n'ikawa umuriyoni n'ibihumbi 519 na 54 ngo niyo yatewe mu ntara yose ya Buhumuza kuva mu mwaka wa 2024. Mu ntumbero yo gushigikira umugambi wa leta wo gutunganya imigambi kuri uyu wa kane mu ntara ya Butanyerera, Kaminuza Bujumbura International University BIU yarasozereye inyigisho z'imisi 9 zahawe abajejwe intwaro mu bisata bitandukanye mu ntara ya Butanyerera. Jean-Claude Karegwa Ndenzako umuhanuzi mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vya politike n'imibano yahamagariye ayandi makaminuza gushiraho ico umukuru w'igihugu yise kaminuza mpanuzi kugira bajanishe ubushakashatsi no gutorera inyishu ibibazo vya binegihugu. Ni nkuru ya mugenzi wacu Claudine Manira. Izo nyigisho zijanye no kwitunganiriza imigambi shigwa mu ngiro no kuyikurikirana zatunganijwe na Kaminuza Bujumbura International University undongozi mu ntwaro mu bisata bitandukanye nko mu gisata c'amagara y'abantu, burimye n'ubworozi, abahanuzi mu makomine yose yo mu ntara ya Butanyerera. Aba umuyobozi ajejwe ivyigwa muri iyo kaminuza canke buramatari w'intara ya Butanyerera bose barakengurutse ico gikorwa uko cagenze ngo kuko vyari bikwiye ko abarongozi bashasha bakarihirizwa ubumenyi mu bijanye no gutunganya imigambi. Bagasaba rero abaronkejwe izo nyigisho kuzishira mu ngiro ngo ntibiherere mu mpapuro. Mu gihe izo nyigisho zatunganijwe na leta y'u Burundi zishigikiwe n'ishiramwe mpuzamakungu gitaho ineza y'abana UNICEF, waserukiye UNICEF muri ico gikorwa Aristide Keleme arongoye igisata c'imibano yarashimye uko izo nyigisho zagenze. Akaba yamenyesheje ko mu gihe leta yihayihangiro y'igihugu cifashe 2040 igihugu giteye imbere 2060 gabajejwe intwaro mu ntara nibo bategerezwa gushira mu ngiro iyo mbona kazoza kubijanye n'uburongozi bwiza, gutunganya neza imigambi. Ivyo navyo bigatanga icizere c'iterambere mu bisata byose, imibano idasigaye inyuma, amagara y'abantu, gufungura neza, agateka k'abana n'ibindi. Mwijambo giwe Jean-Claude Karegwa Ndenzako umuhanuzi mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe ivya politike n'imibano yashimikiye kubijanye nuko inyigisho zitangwa mu makaminuza zo kwisunga cyane ivyo igihugu kiba gikeneye
ko amakaminuza yoje imbere mu bijanye n'iterambere rirama mu gutunganya inyigisho zishikana igihugu ku nyishu zirama nko mu gisata c'uburimyi ubworozi intwari ibereye gutunganya neza imigambi n'ibindi. Aha akaba yarashimiye kaminuza Bujumbura International University yatunganije izo nyigisho ngo n'abandi bo bafatira ko akarorero. Abaronkejwe nabo izo nyigisho bakaba barakengurutse ko baronse ubumenyi batari bazi. Twarashoboye kwiga ibitari bike, turamona imice itandukanye y'imigambi y'iterambere canke y'abikorera utwabo, turabona uko bayandika, uko bayiyumvira, uko bayitunganya n'ingene bayisuzuma mu gihe iriko iraja mu ngiro. Ko ari 33 bakurikiranye izo nyigisho bararonkejwe impapuro zemeza ko bakurikiranye ivyigwa byo kwitunganiriza imigambi mu ntara ya Butanyerera. Kuri uyu wa gatanu inama nkenguzamateka y'u Burundi yakoranye ngo yige yongereye yemeze integuro y'ibwirizwa hijanye n'ihinyanyugwa ry'ingingo zimwe zimwe ziri mu gitabo c'amategeko tegekaniriza kazoza abakozi. Umushikiranganje w'abakozi n'akazi Gabriel Nizigama akaba ari we yarungitswe na leta kugira ngo asigure ibijanye n'iyo nteguro y'ibwirizwa. Akavuga ko leta imaze kwegeranya imiliyaridi 7 kandi izobandanya ico gikorwa kugira umukukuruke azoronswe amahera yababa umushahara yakukurukiye ko nk'uko umukuru w'igihugu yabishikirije mu mwaka wa 2020 agiye ku butegetsi. N'inkuru ya Jide Irakoze. Muri ivyo bikorwa vy'inama nkenguzamateka yo kuri uyu wa gatanu vyari birongowe na Gervais Ndirakobuca aramutswa inama nkenguzamateka y'u Burundi, umutumire ku ruhande rwa leta y'u Burundi ya umushikiranganje w'abakozi n'akazi Gabriel Nizigama. Hihwejwe integuro y'ibwirizwa ijanye n'ihinyanyugwa ry'ingingo zimwe zimwe ziri mu nteguro y'itegeko ritekaniriza kazoza abakozi. Gabriel Nizigama umushikiranganje w'abakozi n'akazi yashikirije ko iciyumviro cyo guhinyanyura iryo bwirizwa cavuye ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye igihe yimikwa mu mabanga yo kurongora igihugu. Yamara rero ngo ibiharuro basanze bidashoboka baravye uburyo buri mu bisata vya INSS na ONPR bijeje guteganiriza kazoza abakozi. Yaje mu ntumbero yo gushira mu ngiro iciyumviro n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu yari yiyumviriye, na cane akavuga igihe yimikwa mu mabanga yo kurongora igihugu, hanyuma bigaca bija mu itegeko ibwirizwa ariryo bwirizwa ryari ryasohotse mu mwaka wa 2022. Ariko kubera iciyumviro akigitanga ata biharuro byinshi byari byakozwe, na cane turavye abari barabwa n'ibibwirizwa, mu nyuma haciye hakorwa ivyo biharuro, hanyuma hageze yuko bija mu ngiro, kuko umukuru w'igihugu akibivuga yarazi neza yuko ibisata INSS na ONPR bishobora guca vyikora ku buryo bisanzwe bifise bigashira mu ngiro iri bwirizwa. Kugira rero iryo bwirizwa bikunde rije mu ngiro, leta yabandanije yegeranya uburyo bw'amahera yinjira mu kigega ca leta, naho uko yari yiteze atariko vyagiye biragenda. Ivyo umushikiranganje Gabriel Nizigama akabigereranya ko ari nka kurya umurimyi ashobora gutera ibiharage yiteze umwimbu n'ibigega agategura, ariko mu nyuma ugasanga harateye uruzuba canke hakagwa imvura nyinshi agaheza niyimbure. Naho biruko rero leta yarashoboye kwegeranya uburyo atari buke bugera ku miliyaridi 7 z'amafaranga y'amarundi, ari nabwo ishaka ko ironkera uruhusha kugira ngo ishire mu ngiro icifuzo c'abene gihugu abakukuruke baze barahembwa amahera yababa umushahara wabo wa nyuma bahembwe bagikora. Bakenguza amateka baciye ijya nino iminyanyiro zitari nke izo bahurije ko bakagenda barazemeza. Kuri uyu wa gatanu ubushikiranganje bw'imigenderanire n'amakungu bwakoranije inama ku baserukira ibisata bitandukanye birabwa n'ubudandaji ngaha mu gisagara ca Bujumbura, aho bari baramutse biga ingene boteza imbere umugambi wo kudandariza ku buhingangurukana bumenyi.
Uburundi rero bukaba bwafashe ya mbere mu gushiraho uwo mugambi narijya aribwo burongoye ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, akaba rero ari umwe mu migambi umukuru w'igihugu yifuza ko yoshirwa imbere muri Afrika mu ntumbero yo gushika kuri ryahangiro ibihugu vyihaye. Idonido na Diane Nduwayezu. Uburundi ni igihugu ca mbere catanguye gushira mu ngiro umugambi wo guteza imbere urudandazwa rukorerwa ku buhinga ngurukana bumenyi. Muri kino gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari warongoye umuryango w'ubumwe bwa Afrika, umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu Edouard Bizimana yamenyesheje ko ari umugambi Uburundi bwifuza guteza imbere kugira uzoshike no muri Afrika yose. Iyo nama yari yo guhanahana ivyiyumviro kugira uwo mugambi wo guteza imbere urudandazwa biciye ku buhinga bwa none utera imbere mu Burundi ndetse no muri Afrika yose. Yamenyesheje ko ibihugu vya Afrika vyoroherwa no guhanahana ibidandazwa n'ibihugu vya Buraya gusumba hagati yabo. Ivyo navyo bikaba bitumwa n'ubukene bw'inyubako nk'amabarabara n'iyindi mihora yofasha guhanahana ibidandazwa, umuvuduko wa internet udakuye muri Afrika n'ibindi. Umushikiranganje avuga kandi ko uwo mugambi wo gucururiza ku buhinga ngurukana bumenyi bita internet mu gifaransa ufise akamaro kanini mu gushira mu ngiro isoko rusangi yo ku mugabane wa Afrika no guteza imbere ubudandaji bukomeye kandi buteye imbere. Yaba umushikiranganje ndetse mu vyigwa vyatanzwe berekanye ko urwo rudandazwa ari urwo gutezwa imbere mu Burundi no muri Afrika, ariko intambamyi zozo ziracariho. Umushikiranganje akaba yasavye baraho bose umwe wese kubimwega gufasha kugira urwo rudandazwa hakoreshejwe ubuhinga bwa none bworohe kandi rutera imbere. Uburundi bukaba bwifuza gukora ibishoboka kugira bubere akarorero ibindi bihugu vya Afrika. Nabo bakaba basavye ko uwo mugambi wotegurwa neza kugira ngo ibidandazwa n'uburyo bwo kurungika amafaranga bikingirwe. Iyo nama ikaba yatumiwemwo abaserukira inzego zitandukanye za leta, abikorera utwabo, abajejwe kunguruza abantu n'ibintu, n'abakora mu bisata bijeje ubuhinga ngurukana bumenyi n'abandi. Tugume muri ubwo bushikiranganje bw'imigenderanire tubabwire ko umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu Edouard Bizimana yashikirije kuri wa gatanu bikuru byaranguwe muri ubwo bushikiranganje. Mu byaranguwe mu gisata kijanye no gukurikirana inyungu z'u Burundi mu yandi makungu harakozwe ibijanye no gukingira abarundi basanzwe barangura imirimo yabo mu bindi bihugu mu byo bakora ndetse no mu buzima bwabo bwa misi yose. Dukurikire umushikiranganje Edouard Bizimana ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu. Ibijanye no gukurikirana inyungu z'u Burundi mu makungu, hanyuma no gukingira abarundi bari mu mahanga, guharanira kwikukira kw'igihugu cacu, la souveraineté nationale, kuraba ko isura y'igihugu rigatosekara aho umurundi wese ari kwakingiwe. Ibi rero twarabikoze dukoresheje amategeko y'u Burundi cyangwa amategeko mpuzamakungu, mugabo tugafashanya n'ibihugu abo bantu bacu baba barimo canke baranguriramo imirimo. Aho rero turakorana n'inzego z'ivyo bihugu kugira ngo abarundi bakingirwe. Ngira ngo hariho ibibazo byinshi, ngira ngo naho ntabivuze mu Gifaransa, ibibazo byinshi tumaze imisi twumva twaronse murase ko turungika abakozi baje gukora mu bihugu bitandukanye, ari muri Arabie Saoudite, ari muri Jordanie canke biriya bindi bihugu by'Abarabu, Emirats Arabes Unis. Hari aho usanga abagendayo bagira ibibazo. Aha rero turiko turafasha abo bantu abagize ibibazo, tukabafasha. Amambasade yacu canke amakonsula hariya iyo ari akabafasha, natwe tukabafasha kugira ngo bagume bakingiwe mu byo bakora no mu buzima bwabo. Turabandanya n'amakuru twabateguriye. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwarakiriye kuri uyu wa kane ingabire y'ibikoresho byo kwa muganga bizofasha mu bitaro bitandukanye mu kurwanya indwara ya kolera, hamwe n'ibikoresho bizofasha mu gisata cyo kwakira abavyeyi. Iyo ngabire yatanzwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho ineza y'abana UNICEF, ifise agaciro k'imiliyoni 2.5 z'amadolari y'abanyamerika. Ni inkuru ya mugenzi wacu Emeline Bayubahe.
Iyo ngabire yatanzwe n'ishirahamwe ryitaye neza y'abana UNICEF igizwe n'ibikoresho vyo kwa muganga bikoreshwa mu kuvura kolera na mpox, ibikoresho vyo kuvura abana bavutse hataragera no gufasha abavyeyi bariko baribaruka mu bitaro bitandukanye, harimwo na Rusehabaniha izoja muri komine Mutimbuzi kugira ngo ifashe abagwayi bo muri ako karere, hamwe n'imodoka izokoreshwa mu guhimiriza bene gihugu kubijanye n'amagara y'abantu. Ubuserukira UNICEF mu Burundi yashimye ibibazo kurangurwa mu gisata c'amagara y'abantu, acamenyesha ko bazobandanye bashigikira leta y'u Burundi mu mugambi wayo wo guteza imbere amagara y'abantu. Ati mu vy'ukuri ukwiyemeza kwacu kurenze gutabara vyihuta kugeza no ku mugambi w'igihe kirekire, uwo nawo ukabujanye no gukomeza inzego, gushira imbere amagara y'abantu, amazi meza, isuku n'isukura, guhimiriza abantu kwirinda indwara zitandukanye n'ibindi. Ati kurwanya kolera ni igikorwa c'umuntu wari we wese. Ati dukoranye turashobora gukinga izo ndwara, kurokora ubuzima, gukingira abana n'imiryango y'abarundi. Umushikiranganje w'amagara y'abantu Ridwine Baradahana yashimye iyo ngabire y'ishirahamwe UNICEF no kubikorwa yaterereye mu gusanura ibitaro vya Rema biri mu Ruyigi. Sibigirira neza gusa abagwayi bavuye mu ikambi y'impunzi y'Ubusuma, ahubwo bizonafasha kuko barasubiyemo maternité yo muri Rema, barasubiramwo igisata ca neonatologie kimwe cyo kubundikiramwo abana, bongera barasubiramwo laboratoire, barashiraho ivyuma ndetse na salle d'opération barayisubiyemo. Byukuri ibitaro vya Rema mu Ruyigi kuri uyu munsi birateye igomwe cyane, basubiye kubishira kwiteka byari bifise bicugururwa kandi bikaba ari bisahiriza ubushikanganje bw'amagara y'abantu. Turashobora kwemeza yuko biri turiko turerekeza kuri yambona kazoza igihugu cifashe. Mwomenya ko iyo ngabire ifise agaciro kangana n'imiliyoni 2,500 z'amadolari y'abanyamerika. Kuva ku igenekerezo rya 6 ndamukiza hagiye gufatwa ibihano ku bazoba batarashira mu ngiro ingingo z'itegeko nshikiranganje rijanye n'isukura. Ivyo buramatari w'intara ya Bujumbura Aloyize Ndayikengurukiye yabishikirije kuri wa 5 igihe yariko aragendera bene gihugu bakorera kwibarabara riva ku kibuga c'indege mpuzamakungu Mercure Ndadaye rigana hagati mu gisagara ca Bujumbura. Idonido na Prosper Bizimana. Aho kwibarabara rikuru riva ku kibuga c'indege rigana hagati mu gisagara ca Bujumbura niho buramatari w'intara ya Bujumbura yazindukiye kugira rabe ko abene gihugu bakorera kuri iryo barabara bakurikije itegeko rijanye n'isuku no gusukura imbere yaho bakorera. Ku batarabikora rero akaba yagiye abakebura abibutsa ko ikiringo bahawe carangiye, nabo bati turavyumvise tugiye kwihuta gushiraho no gusasa amabuye bita pave, abandi nabo bati tuzoshiraho amashurwe. Kigira tuzokwikora ku maboko yacu, tuzoshaka dusheko amapave, turaba amapave meza tuzoshirako gisagara gise neza vraiment. Aho ne mu gihe batazoba bashize mu ngiro ivy'iryo tegeko ry'isuku no gusukura ko kuva ku wa 6 ndamukiza bazofatirwa ibihano. Atari yake baramaze kubikora, mugabo twabonye ko hariho n'ahandi umure basa n'abatanguye mbere n'ahandi ataco barakora. Rero kuri abo ataco barakora twababwiye yuko ikiringo carangiye ko guhera itariki 6 zo ku kwezi kwa 4 tuzosubira kuhagendura dufatanije nabo mu komine, abo tuzosanga batabikoze nk'uko twavyumvikanye tuzoca tubashirira ko amagufuri tubugare, hanyuma tuzobugurura ari uko baheje kubikora kandi barishe n'amande. Kubijanye kandi n'isuku no gusukura igisagara, buramatari w'intara ya Bujumbura yishikiye munsi y'isoko Bujumbura City Market aho bita kwa Siyoni. Aho naho akaba yaraba aho ibikorwa bijanye no kubaka ibarabara rica munsi y'iyo soko aho bigeze. Mu gihe ivyo bikorwa bitari kuba, abahoze badandariza imbaho kuri iryo barabara ariho bakiri, abadandaza baciye babereka ikindi kibanza kiri hafi yaho kandi cagutse gusumba ico bahoramwo. Twayaze n'abene gihugu bahakorera abadandaza baho, dusanga barumvikanye ku buryo ikomine yabarondereye ikindi kibanza bazoca bimuriramwo ivyo bidandazwa byabo mu kurindira yuko iryo barabara risubirwamwo rikubakwa neza.
abenegihugu batubwiye yuko n'ico kibanza baberetse bagishimye atangorana. Naho mu isoko ya Kotebu buramatari w'intara ya Bujumbura akaba yasanze hari abubatse nabi muri iyo soko bitisunze amategeko bakubaka mu bibanza bitagenewe kubakwamwo abandi nabo bakubaka hejuru y'imiserege. Buramatari w'intara ya Bujumbura Aloyizi Ndayikengurukiye akamenyesha ko habaye amakosa agiye kuvugana n'ababijejwe bose kugira barabe ingene ayo makosa yokosorwa. Umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano ahamagarira abarundi kuba maso birinda abantu babarondera ku matelefone biyitirira abategetsi bakabasaba amafaranga kugira ngo baronswe ubuzi n'ibindi. Petero Nkurikiye avugira ubwo bushikiranganje yabishikirije kuri uyu wa gatanu inyuma yo kwerekana uwitwa Nyandwi Claver yagirizwa kurekuza abanyororo ibubanza abeshe ko yatumwe n'abo mu biro by'umukuru w'igihugu ni mu mukurikira. Mu kwezi kwa11 ku mwaka wa 2025 haravuzwe ikawa ishika ku matoni 86 yariko iragomba gusohokanwa igihugu c'u Burundi ija mu Rwanda hari Bubanza yafashwe kuko yagomba gusohokanwa mu buryo bwa magendo. Hariho inkozi z'ikibi zibiri zafashwe zagirizwa kuba arizo zariko zirakora iyo fraud zirafungirwa hariya ibubanza. Izo nkozi z'ikibi rero zahavuye zifungurwa hanyuma mbere ziranatinda ziratoroka. Muti rero vyagenze gute? Hariho umuntu yitwa Nyandwi Claver batazira Mwarabu asanzwe muri iyi dossier yagirizwa ivyaha vyo kwiba biciye mu ruyeri, gutanga ibiturire no kuyitirira amabanga udasanzwe uko ujejwe ukora. Yaramenye yuko hari abantu babiri bafashwe bagirizwa iriya fraud. Yaciye atuma abandi bantu cyane cyane uwitwa Shimirimana Peniel amubwira ati genda ubegere bari abantu babiri bafunzwe babwire yuko jewe nshobora kubafunguza batanze amafaranga. Niko guca agenda wenyene yigira hariya ibubanza kwirabira bamwe bafunzwe, aca abwira umushikiriza manza wahari Bubanza yuko atumwe n'abantu bo hejuru hariya ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Aranavuga uwumutumye neza na neza ko ari intwazangabo ikomeye ikorerayo ko ariyo imutumye kwaza kurekuza abo bantu. Arabishinga ati nibo barekure igihe cyose bazaba bakenewe nzoheza jewe nyene ndabazane. Arasinyira umushikiriza manza wahariya uwo nawe arabarekura abo bantu. Mu nyuma rero abari barekuwe bari babahaye umwidegemvyo w'agateganyo bahavuye nabo nyene baca bahunga. Dufatiye rero kuri ibi duhejeje kubabwira ukungene vyagenze, ubutumwa twagira duhe abariko baratwumviriza nuko ibi tuvuze n'akarorero kamwe gusa kubukozi bw'ikibi bugize iminsi bukorwa bwinshi bujanye n'abantu bagenda biba bakoresheje uruyeri biyitirira abategetsi bamwe cyane cyane abategetsi bo hejuru. Mwaravyumvise abiyitiriye umuvugizi wa Nyencubahiro mukuru w'igihugu, mwarumvise abantu benshi bagenda biyitirira Nyencubahiro mukuru w'igihugu wenyene ubwiwe bakubahuka, mwarumvise abagenda biyitirira umutambukanyi wiwe, uyu nawe murumva ko yitiriye ku kirimba nyene akanavuga mbere n'intwazangabo ngo we yamutumye. Aba bantu rero baragisibije kandi bakoresha uburyo bwinshi cyane cyane uburyo bwa ku matelefone. Uzawumva bagutelefonye ngo ndikanaka nkorera mu kirimba c'umukuru w'igihugu ngo tegura dosi ngo hari akazi kihutirwa ngo hariho mission ngo bagomba kuzokurungikamo ngo bakwizeye, bagaca batangura gusaba amafaranga. Aha rero tugasaba abantu gukurikanura bari abategetsi bababwira nta numwe ashobora gutuma ko umuntu gutyo apfa kubigira gutyo. Bagutumye ko intumwa baraguha icanditse, hanyuma abategetsi nk'abariya naho bo bari batanze ubutumwa ntibashobora kwaka amafaranga umuntu. Abantu baza kubwira ngo tangura ngo uzana amafaranga y'idosiye ngo mugango hari amafaranga ubanza kuriha ngo bikagenda ukuntu cyo mumenya ko muri ko muribwa. Nibwo butumwa rero twagomba gutanga tunabeshuza amakuru yagiye avugwa kuri iyi dosiye iyi kawa yari ifashe ya fraud. Mwarumvise abantu bamwe inkozi z'ikibi nyene basanzwe bafise intumbero yo gucafuza Uburundi n'inzego zabwo bagenda bavuga
ngurumva ngo n'ubusuma bukomeye ngo bwakozwe ngo n'inzego ngo z'umukuru w'igihugu ngo n'abamwegereye ababivuga nka biriya n'abakorana nabo nyene niho zikiba intumbero yo gucafuza inzego z'u Burundi n'abazirongoye. Mu gisata c'ubutungane amadosiye agera ku 287 niyo yakurikiranywe n'abakenyezi b'abashingwamanza bakukira urwego rw'abashingwamanza b'Igitega nayo abanyororo barenga 200 ngo bakaba bararekuwe nyuma yo kubafasha kuburana muri uku kwezi kwa gatatu guheze byavugiwe mu nama yahuje abashingwamanza b'abakenyezi kuri uyu wa gatanu mu ntumbero yo gushira habona ibyo baranguye mu kwezi kwahariwe agateka k'abakenyezi n'inkuru ya Marius Muhigwe. Abo bakenyezi b'abashingwamanza begukira urwego rwa Gitega ngo batanguye ico gikorwa cyo gufasha kuburanira abapfungiwe mu busho bwa Mpimba, Ngozi, Gitega, Bubanza, Rumonge, Ruyigi na Bururi kuva mu mwaka wa 2019 gushika kino gihe ngo bongera kandi bafashisha abakenyezi ibikoresho vyankenerwa mu mabohero ya Ngozi, Gitega na Ruyigi mu ntumbero yo kwifatanya nabo mu guhimbaza ukwezi kwahariwe agateka k'abakenyezi. Anita Nizigama arongoye abo bakenyezi b'abashingwamanza ati muri kuno kwezi kurangiye harakoze ibitari biki mu gufasha mwe niyo migwi kandi ngo harimwe abagabo ariko ngo barafise ivyo bisunga. Twarashoboye gufasha abantu abafungwa 287 muri abo haba harimwe abarekuwe harimwo iziri mu mwiherero hariho n'izindi rero zasigaye mu nzira kuko ntidishobora hari zaronse mu kuvuga amatariki yandi yo mu yandi mezi atari ukwezi kwa gatatu ariko abacamanza baragerageje ku buryo tuba baziha umwanya muto kugira dusubire kuziburana ari nk'ikibuze baca baduha isango yo mu kwa gatatu yegereye zinshi rero zarashoboye kuja mu mwiherero abarekuwe barashika nko mu 23 twisunga umuntu afise icaha kinini no kuvuga hariho ivyaha nk'ufise icaha kuva ku myaka 20 uwo ni itegeko ryanditse ategerezwa gufashwa n'umushingwamanza tukaca twisunga rero kuba uri ntawo nikora. Yabo waserukiye urwego rw'umuhuza w'abarundi canke umunganizi w'umushikiranganje w'ubutungane bakamenyesha ko ngo naho twigoro turiko turakogwa abakiri mu busho baracari benshi cyane akabatera intege kuri ico gikorwa kiri mu ntumbero yo kwegereza ubutungane bene gihugu iruhande yo kuba abashingwamanza gutyo ngo bikazofasha igihugu gushika ku mbona kazoza cihaye igihugu cifashe kandi giteye imbere. Amakuru tweko turabashikiriza naha agarukiye mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiranye.